Ongeye kubaramusugira kandi bwakeye umwami Yesu n'abahezagire. Ishengero ryo mu Ruyigi baradutumye ngo turamuze ishengero ry'Imana ry'Igitega mwakirizo ndamukanyo. Tugomba dusoma ijambo ry'Imana rituje imbere mukoza gusenga Imana ryanditswe hariya mu vyakozwe n'intumwa gice ca 16 dusoma urya murongo wa 5. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 dusoma uyu murongo wa 5 dusome mu izina rya Yesu. Nuko amashengero akomezwa mu kwizera agenda yunguka igitigiri iminsi yose n'iri jambo ry'Imana. Mana turagushimiye turahana imbere yawe wavyemeye ko ishengero ryawe rikorana none nk'ishengero turi hano turagusaba kugira ngo duhezagire jambo ryawe rigira ikimaze mu mitima yacu. Ikanisa y'umwaka no kugira ngo twishare hamwe dushimira Imana kuvya Imana yadushoboje tugakora tugashikako no kubira imbere Imana tuyiragize ibari izo dushoboza muri vyose. Imana yo mwijuru nishimwe cyane. No kuvuga ishengero ry'Imana iyo ririho turyita ikoraniro ry'abera. Ishengero nk'uko rikoranye ni ikoraniro ry'abera, abera bava impande zose baje kandi nabahamagawe n'Imana yo mwijuru kuva mu mpande zitari zimwe kandi nabafise ubumwe bw'abizera muri Kristo Yesu. Imana nishimwe cyane. Biragoye gusobanura ishengero ngo umuntu abivuge neza, ariko kuba turi ishengero ijambo ry'Imana ridusaba ubwa mbere kumenya ibisabwa ishengero. Ko turi ishengero ry'Imana twakoranye, ni vyiza dukoranye guca tumenya n'ibitwega ibisabwa ishengero ry'Imana rikoranye kugira ngo ishengero ry'Imana rigire ico rishikako na cyane cyane rimenye ingene Imana ibona ishengero. Iyo dukoranye nk'uko tuba turi imbere y'Imana kandi Imana iratuzi twese, irazi amazina yacu, irazi iva hasi ryacu, irazi icara ryacu, imenyera kuri ivyo tuyumvira vyose tugabira. Rero muri iyi kanisa y'umwaka ni vyiza kwibaza mbega guhera ntango uyu mwaka gushika uyu munsi turiho turigenda kuwusozera, mbega nakoze neza canke sinakoze neza, canke tukavuga uti nakoze nabi ntibyagenze neza. Ivyo navyo nyene umuntu aravyiyumvira. No kugira ngo ishengero ry'Imana iri twumvise ngaha mu ijambo ry'Imana, twumvise yuko amashengero yagiye akomerezwa mu kwizera hanyuma agenda yunguka ibitigiri iminsi yose. No kuvuga igituma dukorana no kugira ngo tuje hamwe dusenga Imana, dushimira Imana ivyo yakoze yadukoresheje, hama twongere tuyisabe n'ibiri inyuma mu migambi no mu nteguro dufise imbere y'Imana izidufasha kugira ngo vyose bigende neza. Aho rero ishengero riba rigomba iki? Ubwa mbere ishengero riba rigomba yuko riba ishengero rikuze, ishengero rikuze mu kwizera, ishengero ritakizungazungishwa n'imifunda yose n'inyigisho zose n'amangetengete uburyo bwose n'uburyo bwose bwo kutuzimiza, rikaba ishengero rikuze. Ico ni cyambere. Kandi dukorana nk'ugira ngo twibukanye ko ishengero rikoranye ribwiriza kuraba ko ari ishengero rikomeye mu buryo bw'impwemu, ari ishengero rishobora gukura mu buryo bw'impwemu, ari ishengero imisozi mu buryo bw'impwemu, ari ishengero rishobora guserukira igihugu mu gusenga Imana kugira ngo igihugu gire amahoro, ari ishengero rimaze gukomera muri vyose. Iyo ishengero rikuze, ishengero rigakomera, nta kindi bivyara, bizana ishengero rigwiriye. Nk'uko twumvise ngaho ijambo ry'Imana ryatubwiye, ishengero ry'Imana rimaze kumenya ivyo rica riba ishengero rigwiriye kugira ngo ubutumwa bwiza bubandanye kwamamara, ijambo ry'Imana ribandanye kuvugwa. Nico gituma ngaha
muri iki gitabo twasomye ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abandi bacita igitabo cy'ibikorwa vya mpwemu yera, kuko aha ryari ishengero rirongowe na mpwemu yera, ishengero rikoreshwa na mpwemu yera. Ntiryari ishengero rihagaze ku vyiyumviro no ku bwenge bw'umuntu, oya, ni ishengero rirongorwa na mpwemu yera, ni ishengero ryumvira ijwi riva mu ijuru, ni ishengero ryumvira ico Imana ivuze rigaca rishira mu ngiro. Nico twita ishengero rikuze, ishengero rikomeye, kandi ishengero rigwiriye. Imana nishimwe cyane. Kumbure ishengero ni vyiza kumenya ibikorwa ishengero riri hano munsi y'izuba ari ishengero ribwirizwa gukora, ribwirizwa no gushitsa. Turafise igikorwa cyo kwitwararikana nk'abanyeshengero, ryo gukuzanya nk'abanyeshengero, ryo gukomezanya nk'abanyeshengero, kugira ngo bitume ishengero ry'Imana rigwiye. Uri ngaha mu ngoro y'Imana rero, ico Imana igomba kukubaza muri uyu mwaka n'ikanisa y'umwaka, kwiyumvira mbega muri uyu mwaka vyagenze gute, nabayeho gute, nagenze gute, naranejereje Imana canke narababaje Imana. Ivyo rero n'umuntu wenye ku giti ciwe ntawe bimubwira, ni wavyumva ingene ari mu ishengero ry'Imana ry'Igitega, hama agaca yibaza yuko muri iryo shengero ry'Imana ry'Igitega yoba yarakoze nabi canke yakoze neza. Yakoze neza agakengurukira Imana, yakoze nabi naho akihana mu izina rya Yesu Kristo. Abo turi ishengero, murazi ishengero ry'Imana, urugendo rwacu rutujana mu bwami bwo mu ijuru. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ishengero rero iyo ari ishengero rikuze, yari ishengero rikomeye, yari ishengero rigwiriye, hariho ibikorwa vyaryo. Ikintu cyose kitameze neza kibaye mu ishengero, abanyeshengero bose bavira hasi carimwe bakaja imbere y'Imana bagasenga Imana. Reka dusome hariya mu vyakozwe no mu gice ca 12, dusubira inyuma gatoya kijya gice ca 12, naho nyene turasoma urya murongo wa 5. Ivyakozwe n'intumwa igice 12 rya murongo wa 5, dusome mu izina rya Yesu. Nuko Petero arindigwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bagize gute? Bakobeje. No kuvuga iyo umwe muri twebwe canke habaye ikintu kumwe muri twebwe, canke habaye ikibazo mu ishengero, abanyeshengero babwirizwa bose kuja hamwe. Nkuko mubona dukoraniye ngaha kugira ngo dusenge Imana, dusengere ico kintu, kandi tugisengere dukobeje. Tugisenge ko tubona ko kitameze neza, ari kibi, gishobora kutwononera, gishobora kutubabaza, kuca kutujana iyo tutagomba kuja, tugaca dusenga Imana dukobeje, kugira ngo cane cane umwami Imana twishugwe. Uyu Petero amaze gushigwa mu ibohero, abanyeshengero bose baciye bavira hasi rimwe, bose baca bakorana baje imbere y'Imana, baravugana ingene babwirizwa gusengera Petero kugira ngo Imana imurekure ahafungiwe. Baca baja hamwe barasenga Imana, Imana yo mu ijuru ikirumva gusenga kwabo, ikirekura Petero abashirwa akomeye, afise amagara meza nezewe, kandi abatera gushima Imana, avuga ingene Imana ari nziza, ingene Imana yamukoreye ibimenyetso n'ibitangaza atari yiteze, kandi n'abanyeshengero bagasha baremeshwa ko kuja imbere y'Imana no gusenga Imana bakobeje, bituma ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu. Turifuza rero mu mwaka mushasha ko twosenga Imana muri uyu mwaka mushasha w'ikanisa, kugira ngo dusenge Imana, na cane cane kugira ngo Imana izibe mu ruhande rwacu, Imana izuduhezagire, nihagira ico tuyisaba ize itwibuke iki twishura mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Nabonye ishengero
ikindi ishengero risabwa nuko ishengero ribwirizwa gusenga Imana no kugira ngo iryo shengero ribemwo umuvyuro, rivyuke mu buryo bw'impemu. Iryo shengero kugira ngo libone ibimenyetso n'ibitangaza biriko birakogwa, kuko n'amasezerano ya Yesu Kristo. Ni Yesu yabibwiye abigishwa biwe ba mbere, ariko arababwira mu gusenga Imana ingene bizogenda. Nagomba dusome ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, kiriya gice ca 16, dusome kurya murongo wa 15. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice ca 16, dusome ku murongo wa 15. Arababarira ati, mugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bagire gute? Bakire mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nabwiye abigishwa biwe ko bakwiye kuja mu mahanga kuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bubohora, ubutumwa bw'umuzuzo, kugira ngo abantu bashigirwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribaze kubashikira, ribahe gushobora guhinduka no kwihana. Kandi Yesu abwira abigishwa biwe bamaze kuvuga ijambo ry'Imana, bamaze kujana misiyoloji mu mahanga, bamaze kubwira abantu ijambo ry'Imana ribohora, hama ngo ibimenyetso bizoca bigenda bikurikirana kubizera. Imana nishimwe cyane. Abizera rero, aha turi mu ishengero nk'uko twaje kwibuka ko turabizera, kandi hari ico Yesu yatubwiye, hari ico Yesu yabwiye abigishwa biwe, kandi nabo bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza kuba gwaye bakire. Imana nishimwe cyane. Abo ni bande? Abo ni bande bazorambika ibiganza kuba gwaye bagakira mu izina rya Yesu? Niki twavuze twise ishengero ry'Imana, ikoraniro ry'abera, abantu bavuye mu vyaha bagakizwa, bakabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Mpwemu Yera. Hanyuma tumvise ngo n'ibimenyetso bizogenda bibakurikira mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Shengero twahawe igikoba kidasanzwe ko turi ishengero ry'Imana. Turabizi neza, nawe muravyibuka ivy'Imana yagiye irakora muri iyi minsi yarenganye, mukabona munsi muje kuyishimira kuvyo yakoze vyinshi, no kongera kuyisaba ngo Imana yongere ibakoreshe. Nico gituma nagomba kubasaba ngo uno munsi vyoba vyiza yuko ishengero ry'Imana kintu ca mbere kirifasha no kuja kure y'ibitagira ikimazi, no kuja kure y'inyigisho z'ibinyoma, no kuja kure y'inyigisho z'abadayimoni, no kuja kure y'inyigisho z'amangetengete y'uburyo bwose. Hanyuma bakaja imbere y'Imana bagasenga Imana kugira ngo umuvyuro ushobore gushika muri bo, Imana ibahezagire kugira ngo ikuba c'Imana gishobore gutera imbere. Imana yo mu ijuru nishimwe, kandi Imana yo mu ijuru nihabwe icubahiro. Soma hariya mu cete Paulo yandikiye Abaroma, ishete Paulo yandikiye Abaroma, kiriya gice ca 12, dusome urya murongo wa 2 nyene. Ishete Paulo yandikiye Abaroma, igice 12 kurya murongo wa 2, havuga ngo ntimushushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Aha ni Paulo yari kaributsa
ishengero ry'abaroma ariko arabibutsa ingene abari mu ishengero ry'abaroma ingene babwirizwa kugenda, ingene babwirizwa gukora n'ivyo bashobora kwirinda. Yababwira ijambo rikomeye cyane ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro. Mumenye ivy'Imana igomba kugira ngo mushobore kugendera mu bugombe bwayo, mu vy'Imana igomba, mu vy'Imana ibona ko ari vyo vyiza. Nico gituma Paulo yari karabibutsa abaroma kugira ngo bibuke neza kugendera mu vy'Imana igomba, ntibagendere mu vyo bo bagomba canke ntibagendere mu vyo abantu bagomba, ariko bagendere mu vy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa kandi bitunganye rwose imbere y'Imana. Imana yo mwijuru nishimwe cyane. Hano turaze mu ijambo ry'Imana, turabona aha usome mu ijambo ry'Imana hariho vyinshi vyerekana ishengero, uko Imana yabona ishengero, n'ingene Imana yakoye n'ishengero, n'ingene Imana yarongoye ishengero, vyose bikagenda neza. Tukaba dushitse n'uno munsi ngaho Igitega hari ishengero ryayo, iryo yahamagaye ivanye mu vyaha ikarishira mu muco wayo utangaje kugira ngo bamenye ubugombe bwayo n'ivy'Imana igomba, uko nivyo vyiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana yo mwijuru duhezagire, Imana yo mwijuru itugirire neza. Nico gituma ishengero ry'Imana kugira ngo ribe ishengero rivyutse nugufata ingingo. Ishengero ryo nyene rigafata ingingo. Uyu munsi mwakoranye kugira ngo mwigishanye ingene mufata ingendo kugira ngo kw'Imana yadufashije mu mwaka urenganye, n'uyu mwaka izibane namwe, izibarongore, izibakoreshe, izibazigame kugira ngo ishengero ry'Imana rigume ari ishengero ryera ritagira agasembwa. Imana nishimwe cyane. Nagoma ndababwire muko nsozera ishengero ry'Imana, nasomwe mu ijambo ry'Imana, ishengero ryari mu muvyuro bariko barasenga Imana, haradutse ikibazo shingene bufasha abapfakazi b'Abagiriki n'abapfakazi b'Abayuda. Hanyuma rero haraba ikibazo kinini cyane, mugabo abakozi b'Imana bagiye hamwe, abarongozi b'ishengero bagiye hamwe, bagiye hamwe bakumvikana ivyo babona ko vyokorwa gukora Imana ishigwe hejuru, Imana ihabwa icubahiro. Harabaye ikibazo, nagomba mbaze mwebwe ishengero ry'Igitega kugira ngo munyishure nkuko aba bari ngaha mu ishengero ry'Imana baronse ikibazo c'abakozi b'Imana. Murumva abakozi b'Imana ntibari bwabagwire, abakozi b'Imana bari bake kandi nta benshi bariho bari baratanze umuhamagaro ko ishengero ry'Imana libwirizwa kuba rivise abantu bari muri ryo batanze umuhamagaro babwiriza kuzoshikira abakozi b'Imana, bazoshobora gushikira abakozi b'Imana hafi yabo. Hanyuma rero intumwa haragera igihe haba ikibazo, kandi ikibazo hari ikibazo bita akanyiganza muhombo, ikibazo giteye ubwoba. Abantu bose bashagira ubwoba ati none bizogenda gute? Ikibazo cyabaye, intumwa abakozi b'Imana bavuganye n'ishengero nkuko abarongozi ba hano bavugana namwe. Hariho igikorwa Imana igomba ko gikorwa kandi ikeneye abo gikora. Hanyuma rero bagashabaza bati nimurabe muri mwebwe abantu ndwi mwishengero b'ubwenge buzuye mpwemu yera bashobore kudukorera kino gikorwa kitugoye, mugabo twebwe ntituzorera kuvuga ijambo ry'Imana, ariko tuzovuga ijambo ry'Imana. Abo nabo mutoye bashigwe muri ico gikorwa. Imana nishimwe cyane. Mbega ngaha Igitega mwo baronka? Nico kibazo nagira nti ngoma ndabaze mperezeko. Abo bantu b'ubwenge bashimwa na mpwemu yera mwo baronka? Ntivyoshoboka hatabaye umuvyuro. Umuvyuro nabo
nuko ishengero ry'Imana rihindurwa mu buryo bw'impwemo, bakuzura mpwemu yera, bakaronka amaso abona, bagashobora no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Twebwe tuzobanaya kuvuga ijambo ry'Imana. Tora rero ndwi numwasoma vyakoze ntumwa kiriya gice ca 6 niho muzobisanga. Iryo shengero naho ryari ritoya, ryari ryarihaye Imana, ryari rifitaniye imigenderanire n'Imana, ryarasenga Imana, Imana ikabumva. Nabo rero baca baratora muri bo, baramenyana, bararonka abantu ndwi b'ubwenge buzuye mpwemu yera, bashobora gukora ikindi gikorwa, intumwa nazo zibashishikara gukora ibindi bikorwa. Imana yo mwijuru nishimwe cyane, kuko kuba mw'ishengero so kwicara gusa. Uri mw'ishengero ubwiriza gukora ibikorwa by'Imana. Uri mw'ishengero ubwira kumva mpwemu yera icyo rikakubwira. Uri mw'ishengero ubwiriza kugiranira imigenderanire ya hafi n'Imana, kugira ngo Imana ice iguha ubwenge no gutahura, kugira ngo ishengero ry'Imana urimwo ushobore kurifasha, ushobore kuritera inzu imbere, ushobore no kurisengera, kugira ngo ibikorwa by'Imana byose bigende neza. N'aya majambo y'Imana mwese abayumvise, Imana yo mwijuru nibahezagire, Imana yo mwijuru nibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kandi turagukengurukiye kuri iri shengero ryawe wabanye naryo, ngene wari kwirikiranye, ngene wari herekeje, ngene wari koreheje ibikorwa, shengero ry'Imana rikagwira, ubutumwa bwiza bukavugwa, abantu benshi bakihana. None rero turakoranye mwami, turagushimira ibyiza byinshi wagiye urakorera ishengero, ngene wagiye urayihezagira impande zose. None Mana n'ubu turagusabye ngo ishengero ryawe urigendere, ishengero ryawe uryegere, ishengero ryawe uryigishe, kugira ngo ibyo ugomba byose ukoreka mu ishengero ryawe. Urakoze kuri kumwe natwe kandi kuduhezagira twebwe twese, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera. Amen. Mana yo mwijuru nibahezagire mwese.